ndabaramukije umwe wese bitewe n'aho aherereye, ndabaramukije cyangwa ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Kazara Florette muri cya kiganiro amamaza. Ndabahaye ikaze cyane kuri uyu munsi, twaba dufite umutumire wacu, mureka bibwira. Yego urakoze cyane. Amazina nitwa Nduwaye Abe, ndi umupapa nubatse, mfise n'abana, mfise umuryango mu Shama. Yego murakoze cyane. None Gabe mubise papa mwotubwira mu bisanzwe Abe, mu kiganiro dusanzwe twakira abaririmbyi, muba musanzwe muri abaririmbyi canke bimeze gute? Yego wabitoye, ni umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana canke zo gutaza Imana, arizo twita gospel mu Shama. Yego wabitoye. urakoze cyane. None mwotubwira muko kuririmba musanzwe mukorera hehe? Imirimo yanyu ya misi yose, iyo mirimo yanyu yo kuririmba nyene musanzwe mukorera hehe? Hoba hari nk'ishengero runaka ryo bari baretse? Sinzi cyane. Ndasaba sengera mu Nyakabiga mu ishengero rya Genzo des Âmes, ariko sinovuga ko ibikorwa byo kuririmba ariho ndabikorera gutyo, kuko nkora ku giti ciwanje mu muririmbyi, novuga ari independent. Rero ibikorwa byo kuririmba ndabikorera ahariho hose, ahariho hose yemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ahenshi ndakunda kuhaja. Mu ncamake nkera hose mugabo nkasengera muri Genzo des Âmes mu Nyakabiga. Yego cyane, murakoze. Twumvise ko twakiriye umuririmbyi muri studio zacu, ariko abariko baradukurikirana abatarabona indirimbo zawe barashobora kuba batazi nti Abel aririmba gute, Abel bimeze gute, wo ducishiriza ko gatoya kadoheza ako bita ngo ni akapera. Yego akarimbo gatoya ngira nise ngo kiruta byose no kumenya Imana, kuko nibaza ko muri iyi si uko uri kose icyo uri cyo cyose, nibaza yuko ikiruta byose kirengera ibyo byose ari kumenya Imana. Yego cyane. Akaba ari indirimbo gatoya. Ikiruta byose mu isi kumenya Imana, ikiruta byose mu isi kumenya uwaturambiwe, ikiruta byose mu isi kubaha uwo Yesu, ikiruta byose mu isi ni kumukorera. Baragoba bizigira tuzi bafise, bakibagira yuko Imana iyo babubahaye. Baragoba bizigira ubwenge bwo mu isi, bakibagira yuko Imana ariyo yabubahaye. Bakibagira yuko Imana ari itanga byose, ikiruta byose mu isi ni kumenya Imana, ikiruta byose mu isi ni kumenya uwaturambiwe, ikiruta byose mu isi ni kubaha uwo Yesu, ikiruta byose mu isi ni kumukorera. Murakoze cyane. Twabyumvise ko murabishoboye vraiment, si iby'imbeshere twabyumviye n'abariko baradukurikirana nabo nyene bumvise yuko kuririmba mu bishoboye. None ga Abel mwotubwira muba mufise nk'amalbum angahe? Okay, je album mfise, navuga ko mfise album zitatu mfise ku ma audio, kuko ndamaze kugira indirimbo 20 kandi ndabandanya nkora. Harimo indirimbo zibona izo twokwita ama-DVD cyangwa video, mfise album zibiri igizwe n'indirimbo 15. Kuvuga album ya mbere nari nayisohoye muri 2014, yari igizwe n'indirimbo 9. Rero ubu nagira nshiri izindi habona zitandatu, igira volume ya kabiri amace z'indirimbo 15. Rero akabiga gahari nuko kubera iyo album ya mbere nayisohoye mu bihe navuga ko bitari byiza, hari mu ntango mu mpera muri Noeli kuri 2014, mu ntango ya 2015, igihe cari kibi abantu bitayeho cyane mu bya politike, abantu bafite ubwoba, murazi ibintu byari mu gihugu.
rero sinabashije kuronka uburyo bwo kwamamaza iyo album ya mbere ngo abantu bashobore kuyimenya ariko gusa bagumye bayibona kuri televiziyo TNB nkatanga ibiganiro kuri Rema TV bakayibona ariko abantu ntibashoboye kuyibona cyane ko nta makonseri nigeze nteguragira ndayigaragaze cyane rero akabya naciye ngira kuri album ya kabiri naciye ndazivanga ndazishyira hamwe iya mbere n'iya kabiri mugabo ndahinyamiramo n'akantu kuri izo za kera kugira zisohoke ziri umwaka w'ibyo kademi bigeze rero ndavuga ko ari volume zibiri zoba ziri hamwe abantu bazogwisebye bazogurira hamwe indirimbo 15 abakunzi bo baradukurikirana nabo babyumvise ko indirimbo za Belle ziri hanze murashobora kuzigura none ga Belle ndabye ngaho mbona mufise ikintu umenga ni affiche sinzi ko coba ari ikintu gishasha muko mwadutegurira muri iyi minsi mikuru sinzi ukuntu byaba bimeze ikintu gishasha niko nategura ngo ukwezi kwa 12 ndagukunda cyane kuko umuntu abaheze umwaka ndakunda gukoramo ibikorwa byo gushima Imana rero nateguye concert nise Noel nziza concert live kazoba itariki 16 z'ukwezi kwa 12 2018 isaha 8 ishingiro rya Rema Church riri mu Kamenge rya mbere hagira Interbank yego nivyo kuba niko ndategura cyo tuma umuntu afisi affiche yego cyane azwari n'abatumire benshi kugira ngo mukemera kubamenya nta kibazo ngo waca mugira ko mbona batubwira batumire kugira ngo abariko baradukurikirana nabo baze bumve ko ibintu bizaba biryoshye cyane yego kuri affiche mfise hari abatumire benshi nubuha yuko novuga ngo kizoba ari kirori niko nkunda kubyumva mu mvugo za none kizoba ari kirori no mu Mana ari ikirori yego cyane useze kizoba ari kirori kidasanzwe kubera turafise abatumire benshi bazodufasha mu buryo bwo guhimbaza Imana harimo nka groupe Ikangure groupe Ikangure niyo muririmbyi yitwa Isayi bakunze muri noro mu maranumva bamwita umusazi wa Yesu sinzi ibindi byinshi mugabo ko muze kumva bamwita ubwo umushatse vuga abakunda kuguruka canke kubyina cyane nibo bamutaziriye uko rero izo ubona bazobahaye arona ko ari Philadelphia muri Gezo des Ames mbiyereye kuva kera ariko rari yamamaye cyane ngaho yego ngira murayizi mu ndirimbo mwisezerano ry'Imana n'ikigire nziranetse nuwo warigira inama barayizi ko rari irazwi nayo izobihari yazohari abaririmbyi nka Sabasi turayora izobahari azohari umuririmbyi Kamikazi Sandrine azohari umuririmbyi Nadine Ingabire azohari umuririmbyi Emi Pro azohari umuririmbyi azova Tanzania yitwa Cosmos azova Dar es Salaam azohari umuririmbyi azova Kigali yitwa Timamu amazimisi atazi ariko benshi baramumenyereye mu karimbo kavuga ngo umura mwana wanjye bivuga byose nabyumva kandi mbere kubimbwira banamaze kubibona kandi nutega ubwoba ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana manuwe no gutabara uwo nawe azoba hari yaramaze imisi atazi no ariko azoba hari n'indirimbo nshasha cyane afise hazoba hari n'uwundi yitwa Prote dutazira turakingiwe hazoba hari n'uwundi yitwa Elvani hazoba hari n'uwundi rero uwundi jewe yego ntabwo wiyibagiwe naje nzoba ndahari nyuma nahereye kuri abo ubwo nije uvuga nateguye ibi bintu naje nzoba ndahari rero nuvuga ko abantu bazoza bakumva bakaza bakanezezwa mu Mana mu ndirimbo mbese ndetse no mu ijambo ry'Imana azaba umuvuga butumwa yitwa Reverend Pasteur Joseph ava mu ishengero ryitwa Les Repentas riri hakujawe imbere yo kuri Pentecote azoba hari nuvuga ntituzotamba gusa tuzotamba twongere twumve n'ubutumwa hanyuma mbere concert izohera tuja mu bindi bintu izosozerwa n'igisirimba cy'abayumbe yo muri Gezo des Ames
kuvuga abantu bakunda igisirimba n'abazobaha yego cyane nanjye uwo munsi ko ari uwanjye ngira nzogerageza ndahita ndabishobora cyahora kinaniye mu bwo kugira nzogerageza murakoze cyane bakunze muriko muradukurikirana mwabyumvise concert ni tariki 16 z'ukwezi kwa 12 muri Rema Church murahawe kaze mwese ni mu Kamenge atagira n'umwe azosiba abakunda igisirimba abakunda indirimbo za be abakunda indirimbo za Sabas abakunda indirimbo za Kamikazi mwese murahawe kaze none ga mutumire tugarutse hano iwacu muri studio mwotubwira muri uyu murimo wanyu wo kuririmba turabizi intambamyi ntizibura ibintu bigenda bigorana biba ari byinshi ariko mwotubwira muri make utuntu tugenda tubagora muri uyu murimo wanyu ikintu cya mbere kigorana muri uyu murimo ni uburyo kuko uburyo niyo ntambamyi y'ibintu byose kuko ibintu dukora izo ndirimbo zose maze gukora ni jewe nikoca ni uburyo bw'iwanje mugabo ikindi ngo batabwiwana ko n'ubw'Imana kuko niyo utanga rero ubwo nuvuga yuko twise manager umwe ari Imana ariko hari igihe bigorana kuko burya nta bangi ifashayo turose n'abadufasha navyo byo tuma umurimo waguka cyane uretse ko Imana yerutse kubimbarira yuko imyandamuro yabimbariye mu Kanyosha mu Korani ko ntango uyu mwaka ndonka amanaki nayo imbere y'ishengero ndagishimye ni ukuvuga umurimo izo ntambara ntizosubira muri dem bigeze neza intambara ni nk'iyo nta bindi z'ikirere yego murakoze birumvikana iyo ntambamye nayo ntiyobura murakoze cyane none gaho tugana ku musozo w'iki kiganiro cacu mwotubwira ikintu mushaka gushikiriza abariko baradukurikira ko nzobwirwa nuko abantu bashigikira ibikorwa ndiko ndakora nzobwirwa no kubabona muri concert rero ndabatumiye kugira bazoze hanyuma barimo kugurisha CD abashaka bazogura CD hariho audio hariho na video hanyuma hari abantu bakunda kuvuga ati CD nizikiri mu buryo bwa none ziri mu buryo bwa kera nawe twarabateguriye uburyo bwa none haza hari imashini yo gushira ku ma flash cyangwa amakati memoire bose bazoronka rero ndabahaye ikaze kuri uwo munsi kugira ngo bazoze yego cyane murakoze cyane Abenduwi Nduwayo mwakoze kwitaba ubutumire bwacu hano muri Nori Fantasy no Event TV no mu kiganiro cyacu Ambamazi twizere yuko no hanyuma nitwabatumira muzo kwitaba kuko ndabashimiye cyane yego hanyuma nimwongera kuntera kamo nzobitaba n'ukuri sinzogambara nzobitaba ndabashimiye cyane murakoze cyane bakunzi mwariko muradukurikirana turabashimiye cyane mwari muri kumwe na Kazera Florette ikiganiro cyacu ni hano gihereye kuri uyu munsi tukaba tubahaye ikaze no mu kindi gikurikira Yesu abaho umugisha